sangwa ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Reka nongere ndabaye ikaze mu makuru yacu uyu no musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umuhuza w'abarundi yarahicese imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku mabanga mashasha agiye kujamwo. Uburundi burabangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe kandi atavyotsi bisohora byotuma bibangamira ikirere. Abahungu bihakana abana bavyaye ngo bakwiye kumenya ko umwana afise uburenganzira bwo kumenya umuvyeyi wiwe. Reka ndabaye ikaze mu kanya nido ryano makuru. Sangwa ikaze kandi muri ano makuru twabatorokanije kuri uno musi. Nkuko narimejeje kubamenyesha, umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana yarahicese imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yarahira mu kiringo agiye kuzotwaramwo abarundi c'imyaka 6. Ni nkuru ya mgenzi wacu Ange Cherissa Zeimana. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 22 Munyonyo 2022 mu ngoro y'amakoraniro nshinga amateka niho Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi yarahira icese imbere y'umukuru w'igihugu n'abagize inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Laurentine Kanyana yavukiye mu ntara ya Ngozi, amashuri ya kaminuza yayahereje muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko. Yarabaye umucamanza muri sentare y'intango ya Musaga, hanyuma aba icariho c'umushikiriza manza muri meri ya Bujumbura. Mu 2013 yaragenwe kuba umwe mu bagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Inyuma yaho yahavuye agenwa mu mabanga y'icegera ca kabiri c'urongoye banki nkuru y'igihugu. Ku itarike ya 23 Myandagaro 2015 yaragenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Pierre Nkurunziza kuba umushikiranganje w'ubutungane. Guhera ku itarike 29 Myandagaro 2020 Laurentine Kanyana yaragenwe mu biro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nk'icegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hambavu yaho abakomiseri bashika kuri 13 bagize umugwi wo kumenyesha ukuri no kurekuranira bakaba barahiye mu ngoro nshinga amateka. Pierre Claver Ndayicariye akabasuye kwizegwa mu kurongora uwo mugwi. Laurentine Kanyana akaba abaye umuhuza w'abarundi agira gatatu, akaba azotwara ikiringo c'imyaka 6. Ange Cherissa Zeimana, reka ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Uburundi burashikirwa n'ingorane zivuye kwihindagurika ry'ibihe kandi atavyotsi burekura bituma ikirere gihinduka. Ni nkuru ya mgenzi wacu Jules Verne na Kimana. Kurabira mu cyo mu Rwanda ihindagurika ry'ibihe cyo cyakoranije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bamwe banki y'isi yose mwana gusatashishira mu mpuzamakungu ONU. Amaritar yaserukiye banki y'isi yose avuga ko ibihugu tonona cyane ikirere giye kuronka uburyo buzafasha mu Rwanda ihindagurika ry'ibihe. Sur la base d'une justice climatique, les pays qui ont créé ce problème de changement climatique bitegerezwa gufasha ibihugu bikenye bishikirwa n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ataco vyaterereye. Muravye Burundi gonona ikirere uduce 2% Burundi nta ruhara bufise mu konona des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc le Burundi n'est pas responsable. Prosper Dodiko umunyamabanga ntagerezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi menyesha ko kenewe ko bose bashira inguvu hamwe bagwanya ihindagurika ry'ibihe. Byiza dukoreye hamwe kuko twaciye dusanga ico gisata gikuramwe abantu benshi mugabo bigoye kubona neza ico twashitseko. Nico gituma rero twaciye dufata intumbero yuko abantu bose bakorera muri ico gisata bafise ico baterera muri ico gisata ko twoja hamwe kugira ubwa mbere tubanze twumve kumwe aho ihindagurika ry'ibihe rigeze, ubugira kabiri tumenye dushire hamwe ibikorwa kugira ngo ibyo tuzokora byose tugwize ico no kwita ihinduka rizoshoboka ari uko abakora muri ico gisata bose bagiye hamwe bakungurana ivyumviro
kugira ngo n'ivyo bakoze biboneke bishobore kwibonekeza ku rubuga. Icegeranyo c'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe impunzi cerekana ko ibice 100% vy'impunzi ziri mu gihugu ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Jire Verne na Kimana reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Kuri uno wa kabiri huguruwe icese ihanishwa gurishwa ryitiriwe umuhinyanyuzi iwacu. Iryo hayanishwa gurishwa rikaba ryuguruwe mu ntumbero yo kwigisha abigeme n'abakenyezi kumenya kwiyungunganya kugira batere imbere. Ange Negrita irakoze. Ihayanishwa gurisha ryitiriwe umuhinyanyuzi w'iwacu ry'inshuro ya 4 ryatunganijwe mu ntumbero yo kwegeranya abapfasoni n'abigeme biyungunganya mu guhinyanyura ibintu bitandukanye kugira babigishe uko bo kwiteza imbere kandi ko biteze umwimbo munini nk'uko bivugwa na Ahon Hatungimana yaserukiye amashirahamwe yatunganije iryo hayanishwa gurisha. Intumbero ya mbere nuko ihamagarira abanyamyuga bose bagakoranira hamwe. Intumbero igira kabiri nuko bamaze gukoranira hamwe bahana ubumenyi. Intumbero igira gatatu nuko yaba amakoperative, yaba amasosiyete, yaba imigwi, yaba artiste itandukanye bagira ubukunywana. Intumbero rero igira kane ya vyose niyo gufata vya bintu bahinyanyuye bakabidandaza kugira baronka abakiriya maze baronka amafaranga. Abo bitavye iryo hanishwa gurisha bakamenyesha yuko biteza kunguko kanini cyane. Inyungu ya mbere ni kumenyekesha ibikorwa vyacu, amplisi tuka izina ry'iwacu rikaba populaire ku bantu nyene basanzwe bakora ibintu nyene n'abandi nyene b'amanyamahanga. Icya kabiri nuko nyene turonka udufaranga to kuraba ubundi buryo dukoramwo. Akarusho kubijanye nivyo turiko turadandaza turakabona kuko iyo tugurishije turashobora gusanga tugize ico twunguka mu muryango tugasanga turitejeje imbere ubujanye n'udufaranga tuba turose tuba twagurishije ngaha. Iryo hanishwa gurisha rikaba ryateguwe n'amashirahamwe agera kuri 5 y'abikorera utwabo. Ange Negrita irakoze urakeneye kuri iyo nkuru uwadutohoreje. Abahungu bavyara abana bakabihakana bakwiye kumenya ko umwana afise uburenganzira bwo kumenya se ngo kandi yamurondeye akamumenya amategeko amurekurira kumuronka ko ico aba yifuza cyose bivugwa n'umushingwamanza Congera Ildefonse. Tumukurikire. Umwana ariko arondera se arabirekuriwe n'amategeko kuko igitabo c'amategeko genga ngo n'imiryango cyaratekanije uburyo umwana arondera se amuvyara. Umwana arashobora gusaba ko yemezwa na sentare yuko umuntu runaka ari we se wiwe. Muri ico gihe arashobora kubisaba ari abisavye mu gihe amaze gukwiza imyaka yemejwe kugira ngo yemezwe ko yakuze. No kuvuga abigira atararenze imyaka 21. Inyuma iyo myaka ntihariza ngo yakigwe muri sentare. Akiri muto naho abisabirwa na nyina mu gihe nyina nawe atakihari abisabirwa n'umurezi. Hari ibintu bimenyetso bimwe vyerekana yuko umuntu runaka ari we yoba yaravyaye uwo mwana. Aha biravugwa cyane nko mu gihe nyina w'umwana aba yarafashwe ku ngufu, aba yarugaranywe, aba uwo yita se na nyina wiwe baba barabanye ariko abana bitazwi n'amategeko hanyuma mu nyuma akaza kumwihakana, canke mu gihe uwo mupapa aba hari ibimenyetso bimwe yerekanye mu bantu yuko ari umwana we, mu gihe aba yaramuguriye nk'impuzu avutse, mu gihe aba yaramutwaye ku ishure kumutanguza ishure, mu nyuma ariko akavuga yuko atari se. Ariko ubuhinga bwarateye imbere, ubu mu bitaro bashobora gupima uyita se n'uwo mwana bakoresheje ubuhinga bwa none bwitwa test ADN. Ivyo birakorwa kandi sentare nivyo byaje gukuraho amadidane. Ingingo mperekeza sizindi ubwa mbere ho umwana aca yandikwa ku izina rya se amuvyara mu bitabo ndangamuntu muri etat civil, ko aca umwana akwiye nk'abandi hamwe hageze no gutorana uwo muvyeyi papa wiwe. Abakorera mu gisata c'imico kama na cane mu muziki batahutse bava mu gihugu ca Maroc aho bari bagiye mu isabukuru Visa for Music. Abo baserukiye Uburundi muri iryo sabukuru bamenyesha ko
bahungukiye vyinshi ngo ndetse bararose n'akaryo ko kubonana na bamwe mu bajejwe ibikorwa by'abaririmbyi mu bindi bihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Peniera Kazemwa. Harabonetse akaryo ko kurata igihugu cacu mu kumenya ivyerekeye umuziki w'u Burundi ingene wifashe biciye mu bakorera mu gisata c'imico kama na cane mu muziki, aho abaririmbyi 12 bahora ihaba mu gihugu ca Maroc mu isabukuru Visa for Music. Kubwa Renova Havyarimana umuhuzabikorwa mu mugambi PASAC avuga ko badafatira kuri ka mwana wa mama. Muri PASAC nta vya ka mwana wa mama bibamwo, barashiraho umugwi tukagira apere, hanyuma abakorera muri ico gisata tugatora n'inzobere muri ico gisata. Nayo Christian Savye asanzwe ahagarikiye ibikorwa vy'umuririmbyi Bernice Doben avuga ko umugwi bari kumwe bose bashoboye kuganira n'abajejwe ibikorwa vy'umuziki kw'isi. Twari kumwe bose muri PASAC bararonse akaryo ko kuganira n'abagabo bajeje ibintu vy'imiziki. Umugambi PASAC ukaba ufise ihangiro ryo gufasha abari mu bisata bitandukanye bigize igisata c'imico kama bashobora kuja hanze kungura ubumenyi mu bisata basanzwe bakoreramwo nk'uko vyatanguye gukorwa. Peniera Kazemwami, reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ugwaruka rushika 150 ruriko ruraroswa inyigisho ku bijanye no kwikingira ikiza Ebola hamwe na COVID-19. Izo nyigisho ngo bakaba bariko bazihabwa n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Inyigisho zo guhimiriza kwikingira ibiza vya Ebola na COVID zatunganijwe n'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi nk'uko bivugwa n'icegera c'uburongoye Global Peace mu Burundi ajejwe igisata c'ubuvuzi Dr Nitunga Yves. Izo nyigisho zerekeye guhimiriza gwaruka rw'imboneza rwo muri aka karere ko mu buseruko vyerekeye COVID-19 coronavirus hamwe nico kiza tuguma twumva ica Ebola. Dr Nitunga Yves abandanya amenyesha ko abo bariko bararonswa izo nyigisho bazoca bahimiriza abandi kugira ivyo biza bituzwe. Turiko turababwira, turiko turabamenyesha ukuntu bazoca bavyifatamwo kugira ngo zino ngwara zibandanye tuzituza neza kandi bashobore gushikirira indi gwaruka basigaye inyuma. Izo nyigisho zikaba ziriko zironswa ugwaruka rushika ku 150 zikaba zizomara imisi 2. Elvis Munyaneza, reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma isozereye amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikirana imbonesha kure yanyu BTV ndetse n'ibiganiro vyayo. Shimire bagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo mwame muronka amakuru ku munsi. Shimire Peniera Kazemwami yarayahagarariye. Ndabifurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu vyanyu.